none Gogo nkaho umenya gute ko amazi yabize iyo amazi abize urasha oya sinzi ni numva mbabayica nkora Christianite nubu nuko ntacisiga fondote umva ndacafise ka allergie kahera nsonitere u makeup imva ubu kwitera makeup nyene ukamenya ingene wisiga ewe meze nabi nacise ntibishobera ntivyo bikasinureka meze nabi akalabera ka rouge à lèvres nene nkora kura none akanagaki nkora aho baragaki akaza kalabera ndakisiga nyene amadume vyumye. Bonjour chérie, ça va bien? Si je vais bien. Comment ça a été la nuit, bébé? En français. En français gusa ujya unakaza ngo ukatangura ngo ni sawa wemba bisa na bonjour cyangwa atanguye ngo oya umviriza umuntu akuthaje mu gifaransa nuna kakudraga mu kirundi ntibisa ntara gatoya umviriza nkubwire umuntu ariko akudraga mu gifaransa. Bonjour chérie, ça va, tu vas bien, bébé, je t'aime. Umviriza no cyongereza. Oh baby, how are you? Habari muri zindi feelings ibintu biryoshe muga umviriza. Hewe ni sawa genda gukunda wajyaraye ni yo bisa n'ukuntu ubwo wico gihe cyose nta mutipe yampevye ngo kubera ngo mezuko mpora navyumva kandi baba desi kubera ivyo bintu mugabo jewe kwa avec your vibe we wumva wowe jewe rega niko nakuya kayikeyi kandi yitwa Mrs Vibe niko nakakubwiye Mrs Vibe yego Mrs Vibe yumvire ubugari nka burya omelette nkijya boyikura mwoyikura cyarivugire nga iciza nuko ahara afite urukundo il m'aime il m'a aimé il m'aime et il m'aimera urukundo je anashatse kuvuga urukundo. Hello abiwacu muraho mumeze neza murashima Imana nkuko natwe dushimana muri BI ni Gloria Mnezero kuri micro comme d'hab uno munsi navuye muri twavuye ku kazi muri bureau turaduga tugiye kurondera umuntu yitwa Bigirimana Gloria. Uwo Bigirimana Gloria agendana ubumuga bwo kutabona n'umwigeme yahisemwo kubaho anezerewe akora yishimye naho afise ubwo bumuga bwo kutabona nta kintu na kimwe cyo tuma ubuzima bwawe wumva umenga burabishe kuko nawe nyene yarahisemwo kubaho. Mbega wowe nk'ubunye ntushobora kuburi kuraraba kino kiganiro kiyumvira umenga ivyo wawe vyararangiye kwera iki wiyumvira gutyo none ngwino ujane natwe urabe inkuru yiwe hamuryoherwane natwe hamugira ico wize muri kino kiganiro ukaba utaragira subscribe ukaba utaragira share y'ibiganiro vyacu ukaba udakomenta s'il vous plaît comment ibiganiro vyacu liking nibo wabikunze ugire ico bivuzeko eko mujane natwe turabakunda. None Gogo nkaho umenya gute ko amazi yabize iyo amazi abize urasha oya sinzi ni numva mbabayica nkora Christianite ni kuvuga iyo amazi iyo bigize ndabyumva iyo amazi yabize ego ufashe ntorere uvyumva gute none birumvikana gute mu bupfu none hari ayandi masansi waciye udevelopa none ego fatira hari amasansi yandi waciye udevelopa Imana igufasha afite dimwe Imana igufasha ntabwo ari ubigira oya mukamenya gute ko ubugari bwahiye okay kugira ubimenye ni kuvuga sinzi ko nobivuga ngo n'ubwenge bwanje ni Imana ego ni Imana umva gutuma kare none basi wiyumvira ko uhumirije basi warigeze kuba ufise problème y'amaso wewe ava kujya pana ngo guma amaso yari bisanzwe nkuko nawe umere kumbuto cyo gwari bisanzwe ego urumva rero urazi ku bintu byose ubusanzwe ubikoresha amazi bon kesho ukoresha kuraba waciye udevelopa gute none ivyo bintu kugira ngo umenyere umenye uti jewe ahanyu ubugari ndashaka kumenya ko bwahiye ndashobora kumenya ko ubugari kumenya ko bwahiye ntibisaba ico wewe ububona oya ukamenya gute ko wageze kongeramwo amazi okay kubimenya n'ukuri Imana igufasha urabona ndumva ko ukeneye ubundi bufu bangize nkuko ndabyumva cyirenza ni rufu ndi hariya ndabyumva ndumva ko muri harimo amazi nyene ukabyumva nk'iyo
umva nuko ubugari nyene urabucumba akagumiza kumbabura akumviriza ko bwahiye. Okay, ako ubundi bwo ndumva ko mbabisa kuba wakaravye nyene kubira amaboko buse neza shore kumvuza ubwo ariko ushaye canke bugumye. Yego canke buragumye. Oya ndumva ko uri narindire gato wanza nkabanza nkabwegeranya neza kugira ntibwuzure isafuriya nyene ejo sinzohave ndongorwa byanke uyasize ubugari isafuriya. Ari abaca kureka ngo kubera wasize ubugari isafuriya. Nuzi ko bavuga ngo barisandagaza nyene ntibabura ibyo biyandagaza. Wamenye gucumba ufise imyaka ingahe? Jewe 10 ans, 9 ans, 10 ans comme ça. Ok. Ninde yakwigishije gucumba? Mama wanje. Kugira rero mumere neza ashaka kuca mu maguru. Hama nkabukurako ashira hasi. Agira konsa hama nkabutumba uri hasi. Abibona? Ndabibona. Nuko bacumba rero ubugari bw'umugabo. Uburyo abagore nawe. Rero twari tugira tubufungura ata mugabo wawe arimwo. Umugabo wanje. Oya namwe ni wa berceur. Ni muzoja kumvugira. Ndakuvugira kabisa. Yego. Igikorwa aho ukunda gukora avant yuko ufatwa n'iyo ngwara cari ikintu. Jewe rero mu buzima sanzwe ndumubuzima burahiri ndayumviza n'amaboko nkaca ngira uko. Yego konsa ni kuvuga bisanzwe mu buzima sanzwe ndumutete. Ndumutete busanzwe mu buzima ndakunda gukora ndakunda guteka kumesura ibintu byose byo mu rugo ndabikora. Yego ndi umwana mukuru muhira ni hahandi ushaka kuvuga ati nankike inkone zikurorereye ni kuvuga banyigishije gukora byose sinaje mvuga ngo ndubuhinga wa byose mugabo uri umwana mukuru ni bavuga ngo mukubani jarara kabisa. Bangize hama yaza kwibona ko buhiye hari amatu ubonamo harimo mbona ama we ntusha jewe safuriya ntiguturire. Oya umaze kuba umenyera guteka amaboko yawe baramenyera. Naje ndasha kimwe gusa amaboko aramenyera cyo gituma amaboko yanje nkusanga hariho sinzi ko wowe ngira usanga wewe yoroshe cyane. Twebwe batwigishije kugira n'ubugari bunini. Urumva kandi nga burirabura ca burira. Ubibona gute? Ndiko ndavyumvira kwa butamoda nk'ikivundi. Ni nyangiye mugari bwo bugari bwiza busa na jaune. Ugomba gusa na jaune. Ubu ni bwo bugari bwiza gusumba ikivunde kukivunde amanani yayo yose elema zotugira akamaro ziba zahereye mu mazi. Okay mademoiselle Siela uco ufundikira twarusha uzufundishira kumeye musi y'imeza ucuza ufundikire kugira gume bushoshe kabisa. Ubu naho tugira tutandukanye reke. Ego mwavuze yuko hari abantu bambwiye nta bantu barya ngo ubugari ngo ntamagi ngo amagi ngo ni babijya muri ngo ni breakfast canke iki muga twarazi mu Burundi ashaka gufata ubugari dufite biharage pembeni bakamuretse ashaka kujya kandi biragendeka barabijya cyane. Yego biretse gateka umuretse zo gushaka pembeni tufise n'uduharage pembeni turahari. Yego niyo itape tugezeko. Siela zana aga plastique agasorori ka plastique. Okay niko tugezeko nkayambugita. Okay isa neza. Singe ndaba mazi ngenda yoze nta kibazo mazi twasigaje ashusha ashobora kwica les microbes kugira ngo okay comme ça ni sawa hama iracafuye tugomba gukuramwo igitunguru tomate
oya agasorori geze n'agasorori kagasorori gato kaga plastique nk'akanye. none Gogo watubwiye ko watubwiye ko wavukiye ngaha byagenze gute kugira uvuge ko wabaye mu Buyenzi bambe mu Kamenge mu Kinama gute byagenze gute? Okay, rana ibintu by'amashuri biragoye. Jewe nkiva kuri licence by Dorohero narize kuri Komibu licence communale ahantu bita Muhana Mbogo. Ego ndahaca 8e 9e 10e hama ndahavuye nacenja kuri Komibu mu 11 no mu 12 rero nacengira ikibazo cyo kutabona niho byamfatiye ari hondi. Byarakoroheye kuja kuba ahantu atari wanyu ndagombe ndagufasha basigo kumenda kugira byarakoroheye kuja kuba ahantu atari wanyu mu gihe wari ugishikirwa n'ivyo bintu utaramenyera nawe nyene utariyakira ugacuja kuba mu muhana wundi muntu naho yoba ari mu nshuti. Bon hamwe sikaya makeye kedaho hamwe ntiba byoroshe ariko Imana yaramfashije ngira umutante mwiza. Ego yarambereye mwiza. Yarambereye mwiza cyane. Ego none rimwe wigeze wisanta umengo uri un fardeau abwo bashobora kuba batabyibaza mugasanga wewe uhari gasanga ahubwo wewe niwe uguma wiyumva ugira ama complexe kwa kandi jewe nari umuntu nakuze ngo numva umenga ashaka kuzana rondera amafaranga hari rabizi imiryango twatuvukamwo hagiye kuri wibona ati kwera ntirondeje kanze ndirondeza avec la famille mbambona pano nta papa shikira pano ntiragira ntiruma ama ukavuga ati reka nirondeze je nagwaye amaso nasanzwe nkora wari usanzwe ukora iki kandi watubwiye ko wari wiga yego je niga nkora yego cyane nkadandaza utuntu tumwe n'utundi tw'abako ko gusanga ikashikashe mandarine zigize zeze ndagiye kurangura za 3 za 5 guhera mu 10 niho natangiye gukorera ahantu nakora ndomu service nyene yego guhera nyene ubuzima nyene urabizi en fait ibisanzwe jewe banditse mu gukora nico gituma urumva mfise nakubwiye ati n'ibirato bya ballon ndabigira n'amajipe ya ballon aba hari rimwe na rimwe urumva canke none abakiriya barakugirira confiance gute ku buryo kuko urumva iyo umuntu ugiye kumudandaza ko urasomesha akamubwira afite ibintu vyiza nta bingene bimeze wowe deja kukurangura ntana nimwe bagucamo bakaguha nk'ibintu bitabutse canke bakagira cyangwa ujana n'undi muntu mukurangura ikintu je kugira ndakigure abana ndakizungusa nk'icyo 70 hasi hejuru indani iki byose ndabigira ndabigerageza ntabira mu minsi ya mbere bikigushikira yego okay we waryamye hakonte n'ugatoya ingene byagenze warabivuze handi ariko harashobora kuba hari umuntu abyumvise rya mbere atari bwigera nabibona byagenze gute muri iyo minsi kugira ngo wari umaze imisi urwaye byari bimeze gute? Okay nari ngwaye amaso asanzwe nyene si amaso navuga ati ngo nzoma gusa sinzo nkumva mbega ndababaye umutwe ndagira nkavuga ati ni amaso musi wendi kwishuri c'était le 12 mars 2018 donc biragenda byose wicaye mu ishuri yego ndiko nkora examen ya mathématique yego wapfuye muhira ukomeye yego. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. Mwabonye ko twaje mu Gweza batwakiriye
Gogo yadutekeye yatugaburiye urumva twese turi imbata twahaze twafunguye ibyo kurya biryoshe ubu rero tugomba tubandanye duhaga nimwabona turiko turi ba magoyagi muze kumenya yuko ari ukubera batwakiriye neza batugaburiye turahaze hanyuma nizere neza ko umuntu wese ariko araraba kino kiganiro yamaze kugira subscribe yamaze kuba ari umunywanyi wacu wa BITV hanyuma turizera neza yuko kino kiganiro kiza kugira abantu benshi kiza gufasha yego imbuga zacu zose murazizi zose ni BITV. Okay, tubandanye rero Gogo twako turavuga igihe twako turateka twako tuvuga yuko nariko ndakubaza ku kintu cerekeranye n'ingene ubwa mbere muri iyo misi ya mbere ugifatwa n'ubugwayi ugihagarika ingene wakiri abantu nimba wari yanse niba wananse ubuzima wambwiye ingene vyari bimeze ariko ntitwari bwagiheze kugira ngo tugere aho wewe washoboye kwiyakira wabanye navyo utariyakira umwanya ungana gute? Murakoze cyane ndaramukije kandi turahaze baje ndabinginze abatari mwihangane muragi twabasengeye umwanya imbere murakungura amen. Hama rero ni kuvuga ko jewe byamfashe 2 ans natanguye kwiyakira fin 2019 bon fin 2018 tuja muri 2020 yego none natanguye kumva kumenga okay malgré tout tu encore Gogo Gloria yakunda abantu yatwenga abantu Yesu yatwenga abantu yatwengana n'abantu rero ni kuvuga iyo ni ingaruka yo gufungura urumva no guhaga ivyo bintu ni kuvuga yuko bimaze 2 ans zaraheze n'abantu nagomba umuntu ntwengera nagomba ikimugabo mu nyuma Chasa kuma ko ndi Gogo nkiye kudasubira kuguma nimwisha umushati umva nari haya akantu kuguma ego kumwisha si bibi mugabo nari haye kwigira menga narafutanye sindi Gogo nkwiye gutembera ngo nje kuri beach ngende umva fume ndahagera n'amago mwenda hagere ngende guryoherwa n'abandi hino munsi Imana yabaha amahoro nibaza ko ego amaduka ntaraduga gose ngo nje kujya ntuze kujya abastari hariya mugabo ndaca ariko umuntu ariko arakuraba uri très joyeuse urumva nyene uruzuye amahoro uri umuntu ugirante muri iyo misi wewe ico gihe uvuga yuko ari warafutanye wari waragiye mu nzu wari umeze gute ivyo wibuka wakora byari biki? Ewe naratukana numbwiye ati Gogo ko twakuviye gufungura ntubyuke ni kubera naho nyene aho rengize mutoye wamara 30 secondes wacha gati nawe je ko mufungura ati minga si iwanyu bambwiye ati Gogo tuga tuje gusenga ati muja gusenga kwa mufise amaso sha murakamwomera nkanje mwobibona urumva amajambo nkabatuka ibitutsi bibaho nibitabaho nivyo nifondeye byose ibitutsi byaraba urumva aho muri ico gihe umuryango wawe nawo wavyakirira gute nyene deja kuburu ku mwana afashwe n'ubugwayi hanyuma ugacaba ameze gutyo nyene byananiranye kwihangana hariho igihe umuntu ashobora kuvuga karambirwa urumva imyaka 2 ni myinshi kuraba muri ivyo bintu ugombora abantu babwira nabi bavyakira gute umuryango wawe? Okay bivanye nuko ntabangaha muhira juste hano navukiye aturi hano navuka kwa na mama aturi mugara nakuye ko nacenje muri famille rero bivanye nuko mutante wanje ari patiente urumva ari ameze neza yarabitahura ko numva umenga ntakaduza ku buzima numva umenga abantu bose baranyanse ndagira hano numva umenga ati neje ko ndi n'umukobwa nzoba marié nk'umugabo mama w'abana ibyo rero binkoraniyeko wewe umvugishije n'ubwo wumvugishije neza wabwowe byaba byadutse hama mama wawe canke papa wawe nabo ubugwayi bwaba bwakiriye gute? Baravyakiriye abavyeyi beza mama nakatagize ahantu hose nagiye kugwarira hose baja kwa muganga kumvuza zakira za semteka ikibuye clinique de l'œil ngeda kuri semsheri bantwara kwa biyengera ahantu hose mama elle était présente eko wewe ntigeze yiheba imfura yiwe umwana wiwe asha no karavyuka akavuga n'ubundi birahera afite mama ego arabona ko bon il y a la différence entre vous na kera mugabo mama elle est encore arumva karasharimwo ego arabizi ko
ndafayitinga muri utwo tuntu muri ico gihumbi ndamba ndose swati nadandaje cyangwa umuntu akancorera nyene kubera kugira imoro mu bantu niki kazona umuntu nkarankubise akandamusabire bihora imwe kandamuramutse urumva kazona umuntu akugiriye akageste mais c'est pas geste non une geste une geste nyene go usanga arakuguriye akantu ugasanga ari kuriyumvira ati nejewe amamega araheze mu telefone ati nenda yagurike ugasanga n'amafaranga ufise urumva makubera ubu arabona ko nta mavuta musaba nta pade musaba nta nodeya nubona ko nacisiga fondote umva ndacafise akarera jani kahera nsanitere u makeup imva ubu kwitera makeup nyene ukamenya ingene wisiga tiro ewe meze nabi nashise ntibishobera ntivyo bikazinoreka meze nabi akalabera ka rouge à lèvres nene nkora kura none akanagaki nkora aho baragaki akaza kalabera ndakisiga nyene amadume vyumye okay Gogo warigeze kuba ufise umukunzi muri ico gihe naho wari ukiri umunyeshuri turazi ibyo byo mu ma école wari muri supérieur wari umwana ufise umuntu nyene ngaho wonye arabira hafi canke muri iyo mindi myaka yakurikiye yoba yaraguhevye mwari kumwe donc mutitami mwari kumwe yavyakiriye gute canke hoba hari umaze kuguheba kubera iyi ngwara yagufasha okay ico gihe kweri nasi musipe nkunda mbe ndamvuga izina gabasha yo Tia bose naramukunda senda mukunda ariko sishaka kumblaminga vraiment kwera gutandukana kwanje nawe urumva nije vyabaye kibazo nanje ico gihe na telefone nari mfise umutipe twavugana nyene nkiri mu 10 byaraparanganye urumva rero kubera ko kubera nyene ivyo umva twafanye nivyo rero je niko ntizera ibintu vy'amariba nyene kuko je ntabasha bimfiseko ivyube naho biri naho vyicaye jewe ndimwana w'Imana ivyo bira nivyo wanyura basha jewe ivyo ntaco bingira ni kuvuga uwo mutipe twafuye n'uwo mukobwa niho vyandurukanye rero ivyo bintu byo kugwara ariko sinobabeshera kuko n'Imana yakoresha satani yambikoresha satani nawe satani simana yamuremye fuko apitokoresha abantu yaremye nabo bakaza kugira ivyo kugira ngo ngube hafi y'Imana gari usanga yo ntari kumeruka umba ngira heje muri zanuze hariho indirimbira ya Jackson Michael yakwe na mushikika Janet Jackson bari mu kigenda juri yo ndirimbo hagenda nyuma ngira hariya iyo nameruka yararavye uyu muntu kugira ngo amaguru hasi ati kugira agume hasi Trikashaka gufurira gahari kubera kuko nari umuntu numva ko Ed Sheeran asohoye indirimbo ko ari je umuntu wa mbere ava yuko Lydia ivuga muri karaoke canke Peace and Love visharirimba numva ko menya yasohoka nije ntabura kumenya numva ko menya ibintu byose nkibona ndi kwa Xi Jinping umwe nzoca mu Bushinwa muri Amerika kwa Trump vyigira ngo nta bantu barundi bajayo je no musanze bafumfata air rutaro numva umenga Nvumenga hanu hose nzohagera na wa wundi avuga ngo nta bantu baji wiwe wa wundi umenga nyambari Kim Jong Un wa muri Koredino hayi ari kugera numvumenga isi yose yawe izo yanje mugabe mane mvuga ati turiya na balo mtoto ati tekana sivira guhamagariye guhamagariye kuririmba ati I'll see you again anyway kuva kabisa mina waruri kurambwira rero yuko uwo mutipe rero maze kuparanganamwo urumva ndagumukorera urumva twavugana mugana namucitinga ni kuvuga rero namuvanga wamucitinga gute namuvangana n'uwo byateye ku kajagari kacangwara kure namuvanga uwo wakunda cyane muri abo babiri n'uyu uwo nakunda cyane niyumviye ugerera kwera umwe we cyari kibeje yakoze ibaba ukora ibaba ni nkaba nikatwumva umuntu maze yarateruye ibyuma terura hejuru gusa umuntu maze gukora ko nkumva muba muzi kaniyumvire mubo muzi maze kumva ko ari beje beje ndamwibagiye urumva ni kuvuga yuko
yari bezo nyene nico twakobwa bose bamwirukira induru karakajagari hakaba ari umugabo wewe waruzi ko gukunda canke ni wamukunda yarankunda kubera nari francophone navuga igifaransa nabiyemera kuri ngaha misite urumva sinikora yari quartier hera en fait yari bonjour chérie ça va tu vas bien si je vais bien comment ça a été la nuit bébé en français gusa ujya nakaza ngo ukayatangura ngo ni sawa wewe bisa na bonjour cyangwa atanguye ngo oya umviriza umuntu akuthaje mu gifaransa nuna kakudraga mu kirundi ntibisa ntara gatoya umviriza nkubwire umuntu ariko akudraga mu gifaransa bonjour chérie ça va tu vas bien bébé je t'aime umviriza n'ucongereza oh baby how are you habari muri zindi feelings ibintu biryoshye mugabo umviriza hewe ni sawa je ndagukunda wajyaraye ni yo bisa n'ukuntu cyangwa tutazi neza ikirundi ikuru cyari turagikunda tugende ngira ngo nukwere tutarahura n'abarundi bazi kuvuga ikirundi neza kukwira abagore kare radio mipro kuri Buja FM akibwira ambiance love ntiyabivuga mu kirundi nyene ukuru kabayitsi imbere bajya abantu bakora baririmba indirimbo kera bavuga amajambo meza bari bazi imitoma myiza ariko no bigira nibaza ko duhura n'abantu batari bo batazi kugira tutadragwa n'abasaha nk'abasatbi ati nkasatbi yaje imbere yawe nyandika mu kitabo ucu vyemera niko nako ari kwivuga ngira ngo we hazoza tuwazona bakudiraga mu kirundi naho nyene cyari ya mucinyo mu rufunzo rwa Maragara mu rufunzo rwa Maragara nego rukundo we umva nikishobeka kabisa nibishobera nibishobera uti rero uwo mutipe hanyuma bacabarabanga rero mutwaye ego uwo wundi wamuvanga ko nawe irete komo bon yari muremuje ariko muto yego wera ari abantu batafise imibiri ntivyari kuza urumva oya nawe rero yanyeretse kankunda kugiyeke kankunda nubwo nari made la fois passe yaransanze aho nahora mbahari mu Kinama arantora avuye iyo yakora sindavuga kugira umugore we ntashavura hewe nawe ndagutwara jewe ndafite iwanje urumva izo ntashavura ndayivuze kugura hewe yaraje kuntora ndayikubwira urukambona aransohokana ntagenda kuri beach he warangurira nimeteza cyantotse kazi utamuzi ndayivuze urumva mukore bimeze ariko kamara gogura komeye uko nabushe okay share urumva nukore bya mutipe yarakweretse ko gukunda mugabo wewe oya urumva twaratandukanye imvise nari bwayivuge tuze gutandukana cigenda kuba kwa tantine dutandukana mbako uwundi twamugwaniye bikavamo meze uko wa undi nawe yasigara ndondera ntibamubwira hondi urumva nawe caronka kazi kuriyo ngahi Bujumbura cagenda muri Burunga acakorera muri Burunga nase kuvuga ahantu yakorera bose barahazi abadiaspora bose ngira iyo baje ni baruhukira kandi baramuzi yumva rero amaze kugenda hiyo gukorera iyo nikasubira kuba en contact rero igihe kimwe rero twahuriye igihe kimwe chandagwara ngiye muri Hwakalete casanga kumbe mama wiwe n'umugenzi wa mama basengeramo ntavyo bakunda kuvura mu bintu byo gusenga n'ibintu by'amashira hamwe mama waje aje kunda mu bitaro ngwaye acamwe niho raciye menya ari numva aravuze aravuga n'umuhungu we ngari mu kugira mariage wa muhungu cyabaca mubaza ngo umuhungu azogira mariage ni acamuvuga izina casanga ni wa mushire wanje baciye wifata gute muri uwo mwana ndi mu bitaro nafati nakundi ntiwarize oya sinarize kubera nyene namaze kuba umutimba y'ikazi nari yakiriye kandi nibuka ko nawe ndamukorera amakosa nkamuvanga umva ariko jewe shikayene waramusavye partoise ya naye mubwiye turagenda tugeze kuri beach nukuri yarandirimbiye twaturimba yarandirimbira comedy slowly when you believe as all I can live do you believe can yo arandima kwa ririmbo cyanibuka bya bihe kera cyambwa ati nakundi kenda bigire mariage sinanje n'ubinyene ubona byako byagenze aswara ntara ndashika muhira cyangwa umuko mugamaze kugumuko naronse uwundi iri hanze gusa bica biripanga mu byo familiale irankunda natatipanze nko attention il était diaspora hanyuma qu'est-ce qui s'est passé avec lui now OK ce qui s'est passé c'est que urumva twarakundana ndetse nze gukundana rero yarandondeye
akindondera arondera master talent ico gikorwa twakoze ikiganiro kuri Magic Channel ndi kumwe na master je nta telefone yari bwaronke nkitangura ku nyene ibintu vya carrière musicale rero maze kundondera ni kuvuga yuko master twatanze nimero ya master talent kukiganiro bacarondera master cara telefone kuri ya nimero azimona nshaka yatanga moya ni abana ya tantine yundi muntu twabana rero ahita ara telefone tanga kuvugana nyuma aciye kuri master ndamaya ati murondere kuri master talent arayimuha master talent amaze kuyimuha nikore ko candondera le type ashambye ati ngomba kugura telefone turavugana biragenda neza ibintu birebire ntovugira ngaha ni byinshi yamfashije yego mugami nyuma ari kwera jalousie y'abantu twaravanye ndagutaha jawuri none kubera iki muri ayo ma relation sumaze ako sinicuza je regrette pas nukuri baza ko yari passage ubuzima kugira ngo amfashe bivanye n'ibihe narimo c'était pas bien mba ko yanguriye telefone na telefone nari mfise mba ko quand même nigiki umaze kwigira muri ayo ma relation nigiki wishimira kuba warazibayemo ni nagiki uregreta okay je nakimwe ngira ko regret kubera iki je ubwo mwico gihe cyose nta mutipe yampevye ngo kubera ngo mezuko mpora navyumva kandi baba desi kubera ivyo bintu mugabo jewe Kwa avec your vibe wewe wumva wowe. Jewe rega niko nakuya KK kandi yitwa Mrs Vibe. Niko nakakubwiye. Mrs Vibe. Yego Mrs Vibe. Yumvire ubugari nka burya omelette nkijya boyikura mwoyikura. Jenda khitsi ndazikora. Je hajya ndakora salad ndayizi kuyikora. Chapati ya ile ya kusukumiwa. Na kusukumia kisha nakangi unakula. Yale ntugire ubwoba. Ukora twenga. Nikana twenga. Nugwana yuko wowe musanzo nta kintu na kintu. Jewe gitoki ndagito just siangalie makuchu. Naziciye mu gaziri kuzibazize nuko kumaguru atabo inzara ziriko ndatonora sijari mviriza ego ndeko singumye gose mviriza. Kuri ntugumye gose. Ndakora akazi. Jewe ndacana ndateka ibirayi ndabikaranga ndateka umuceri ibirayi ndabikeka ibijumbu ndabihwata neza kandi sisakaza ko yani maganda ntajako byo byose ndabikora kandi ariko si jewe attention ni Kristo muri je amfasha mu mpemu no mu mubiri kuko jewe ngo nabibabwiye si chrétien je ndakijije nuko bimeze rero kurambaza relation ayigiyeko mugica mbere nuko I'm proud of me malgré mon handicap mais c'est pas la fin du monde ubumuga ni mu mutwe kwitwa umugaye ntisana kutisiga ntisana kutambara ntisana kudatesa uravyumva kuba umugaye je nabwe ntagara n'umungu je yompe ngo uko mugaye kirazira nticoshobora ntigeze kugucaringa ku buryo wumva ko wekeye wowe ico uzi uri so yiwa uvuga uti je ibintu kabisa je mu tipe dusohokana ndazi neza yuko atokwigira bibora ni nk'ibiki jewe genre ifyo bakukundira cyane bibari kisi ko tudokora amour avant mariage nayo bisigaye vyose keya umukunzi akenera ku mukunzi wiwe allo no ireka kayo yonka kiya ikenewe ku mushiri mba ndayizi kuko je suis pas petite quand même en tout cas murambona ko sindi sadunda sindi ninja ariko sindi muto kandi sinkuzi ndi hagati na hagati en tout cas sindakwiza 30 ntawe nzokwiza 30 ndi mu mama hallo amina kwa mwizina rya in the name of Jesus amen okay none Gogo umutipe wawe ico navyigiye muri nize kutumva ko ubumuga kwari ryoherezo ryawe ahubwo ufata burya bumuga bwa ubu vyaza umusaruro subira vyazemwo bucumi na misago burya bunani burya bumuga bwa wumve ko buko buzokagaburira wumve neje ntuborego simbona mugifuke yibushe yanje izombeshaho mvugira musi harabo muraza kunyandika yewe thank you turavuga ndabaha nimero mumpamagare tuvugane ndababwire je projet ndadifise mu mutwe murete mitahi nene sikonega no gukora kabisa handaze ko baza kuyibona nene naci kugira ndakurondere nuko nakubonye ahandi kandi nuko mbona yuko ivyo ushobora kuvuga bishobora gufasha abandi bantu na ingoma ndakubaje rero amba umugabo w'indoto zawe amameze nguko umugabo w'indoto zanje c'est un homme l'homme qui m'offre moi Gloria l'homme qui m'offre umugabo icambere atigira vyinshi byinshi ni kuvuga iki ebana hari abantu wumva kumenga gukizwa je nagira amvuza kigira byinshi nibiki
mugakiza kwanza niyo mpera kuko ndakubwiye ati atamana ndakuraye ni mugumana ko stick yarirembye atamana ni mugumana yari happy nagira ndapure ndakanabigeza kubera umwanya urahetse ndi kuvuga yuko umugabo jewe wanje nkeneye noneho ndabukiriya kangahe Imana yakwejeje kumutegura ibyo ni by'iwanje rene nibanga cyane ndarivugire nga iciyiza nuko ahara afite urukundo il m'aime il m'a aimé il m'aime et il m'aimera urukundo je anashatse kuvuga urukundo azogukunda yagukunze agukunda kandi azokwama nkunda mankrista nkimeze uku Rigajike wozona Imana ikura kagufuri nkasura nkabona ariko gamani no tamba shoki nagwaragwari shari zifatanye none Gogo nkubunye Imana isuye kugutiza nk'umunota umwe wo kubona ikintu cambere wo kwifuza kubona cyo bari gihe hewe I wanna see my face oh my god ni ntagira habi ndabingenese urikumbuye hewe ndikumbuye ndabatera inkuru ndikumbuye nirabe numva ati eske Sagudi naravyibushe renda batera inkuru kubera je nimpuza nambara kazi zarambinde kabanye nivuge kubera kari nari mu 50 ariko ubu iyo mfise ara kuri kw'Imana byo novuga nga gasi byinshi sinabikire mugabo ndashima Imana uragera kandi uratesa hallo uratesa pe nukuri je ndakubonera uraziko naje nakubonera uri wo muri BITV none ureka kumbonera gute ndakubonera pe ni watubwiye kuri entrepreneur sivyo entrepreneur ni filihe na registre de commerce bizoza none bakwita gute none udandaza jewe none ntikurara ndundu wingunga je kwiyungunganya none sinda entrepreneur nyene jewe basi urumva uri mu nzira yo urifuza umunsi umuzo kuko urakora urudandazwa sheri kandi rukubeshejeho ruriko rurakufa ariko yego rukuzanira amafaranga uragenda ukarangura ukaza ukadandaza bigenda gute nawe kugira ngo urangure udandaze uzushorera abantu bagushorere umenye ko waranguye ibintu byo bataguciyemo bigenda gute rero ndagenda ahantu hari imuinani ibirato urumva aho biri nkabitoba mbere kubitobanga nkabitora ama nkumviriza kuvyumviriza imbere inyuma amajye myambaro nkazana nkashira ngaho hamarenga nkariro ntumugiye kunkira si wewe si karu si esa hewe na Sam yitegura mwisi ndamubwira mushorere mushorere ni balo sindagera kuri kwa Gogo nino ravyumva Hego nuko rero nkandabizana ndavyumvirisha amaboko kuko niyo mwaye gute ko ari vyiza ko bifise ibara ryiza ko bidacuye navyibara jewe Imana nibimenya gico ntoyemba mvuze ni ciza je n'Imana ibakishitse ko yakora baciza je ndabwiye tujya muntu ni muba bari mubi kubera je simvuga ivyo nabonesheje amaso mvuga ico umutima wabonye ubu jewe wiyumvira konsa gute wewe ura kaminyoni nyene akanura kaminyoni kwanza umeze neza nyene ni sawa nacubaye urateza ya nukuri uretse kubasha dibu nuka ari nukuri we ntabwo uri slay ariko biragutwega uri umukobwa atesa ameze neza nyene yego Mwumvise ubivuze bivuye mu ntarabishije amaso avuza ukoresheje umutima niko mbwiye uvuga ukoresheje umutima yego koko nukuri ndaryohewe nshaka kwibaza à quel point urumva iki kiganiro kirangiye era gisira remeye none gasha uzoyikorera uzo isira remeye nubwo no guha inzu ya Seychelles papa wanje tumutazi ya Seychelles inzu ya Seychelles nubwo no yiguha uyikorera ndakurahiye mama ugenda urenzaho yego ntikuvuga isira remeye uwidestresse mu buzima uryohe wa muntu wese umuga iki gihora kigushavuza none wewe jewe muntu ashavuza n'umuntu urumva avuga ibintu bitari ivyo atanazi umuntu aranshavuza nk'akarorero jewe dufate nko hari umuntu yigeze kubona ngiye ahantu kandi byarambabaje cyo ndabivuze nagiye ahantu kuraba umukobwa afite ubumuga nkanje uravyumva acabona nambaye akantu naho nyene mva murabona akantu ntamenye aho kapfuye hari utuntu utwo tuntu je narize mu Islam muri communauté islamique
je sinje kwisesa sinivuze ubuzima bwanje abona ndakambaye ahamunda ataranja arambwira arampanura ukantu nzosuye kugatora ukabara nakabamaraya ati sahura kode je nibaza biherenga mugana babaye kubona abantu bose bafise ubumuga nkanje bose barabimenye ko Gogo nubwo atubeche ngadandaza ibirata ahubwo ipareke yoba ari bindi bintu ajamo kubera namubonye yambaye ikintu kanaka nanje nkataraba sinico naguze nico bananyihereye sha ndagihawe n'umumama akuze plus de 60 ans ari mwa 72 ans ko umumama mu Buyenzi ajya kujya kanga ibadi hama ico gihe uwo muntu mwaravuganye hewe je kubera yaciye anyararaza nukuki hale ni chambre supprimée hewe agent iyi biragusha yakuraba kandi yewe bizu ngana gukunda kubera ko tu m'as fait publicité yarangiriye publicité y'ubuzima ariko nyuma je namuhariye kimwe mbona ko uyu muntu ntakwiye kuba umugenzi kubera iki ego nyamba yambwiye atako kantu ni nkuko hari abantu bambara ibintu imisipinga kacumugira ati kije kintu wambaye vraiment ntuzusubire ibana ha akaca bihereza akahera muri mu no hariya mucara akaca agereza mu ruziba muri site je nkunda umuntu afite bushi taba gira bushi basi ya Gogo ufu mutwenza abantu batwenge namba bashavure urumva ivyo sawa ariko je t'ai pardonné malgré tout parce que ici aremeye mbe no kwikorera nubwo Okay. Hanyuma Gogo nayahama defi muhura nayo mwebwe mu buzima bwanyu wambwiye mwarambwiye ko mufise narumvise umengo uvuga ko mufise sinzi ko novuga ngo ni community sinzi ko mufise groupe muhuriramwo n'abandi bantu bafise bagendana ubumuga bwo kutabona ingorane muhura nazo cane ngaha nizihe ubunye muri mu kugwego uruhe barabakira gute mu bantu mbega nta ma préjugés ba mu sibusa bimeze gute okay urakoze kwico kibazo ico rero kiri très intéressant urabyumva kwanza intéressant parce que c'est une question qui est très intéressant oh my god je parle le français qu'est-ce qu'il gagne tes kan urumva ndatiko kisumba ndatiko sinzi namba urumva wabajije ati ibibazo dusibisa urumva nuko ni kuvuga yuko ibintu twe duhura navyo kenshi amagroupe arahari benshi duhuriramwo n'amasociation arahari ego hariho za IPHVB zirahari hariho itonzi iyindi nzini IHVA izisi zirahari hari na groupe ndimwo ego duhuriramo nyene gusa je nanuzeya no ivuga ko cyane kubera ko jewe nagize ubumuga nkuze hariho abagize je no kwereka umuntu ashaka kukubwira intambamye bagiye bakuva bakiri batoyi gushika no munsi kuba je navyinjiyemo vuba mva sinovuga ngo ndumunyuka mu no game yo kutabona ariko hariho abantu babihereye imbere babizi cyane bashaka kubivuga ko cyane kuko ibibazo ntibibura wowe ivyo umaze kuba twafise ikibazo kwanza cyo mu mabarabara kurengana je barampaye inkoni hajya wumva ngo je mvuga inkoni urayifise baraguca ko haguhenura ufise iyo nkoni ukayifana uyifise uravyumva ni kuvuga aha turacafise ikibazo ku mabisi ukabwira ati sibise ubumuga ngaho ni kuraturabaho bajaje imbere aho ugira ibirofa je nuko nyene ntabambona ivyo ko barangira mugabo urashaka kuva presence y'ibintu bo ukumva kumenga bagutishije ko ibintu imbere kugira barakubona cyangwa utabona turacafise ibibazo nga mugabo uko biri kose ikibazo hariho ndakunda mukaga yambwiye ngo ikibazo kimaze kuza ntugihunga kuraca front ahubwo ego niko yambwiye rero ndabona ko ndukwiye kubireke kunyuko bimeze kose turagomba kwanza ko nani gouvernement idufashe kuri idufashe idushikikire nk'ubu ana nk'iyo IPHVP nta sponsor ifise iyo IHV nta sponsor ifise bwati ate abantu bako barakora twobana ahantu barimo ibigori barima ibirayi bariki nibivyera bazi baronka ico bifashisha turacakeneye byinshi kuko ino munsi turacabahe bamwe turindiye
turindiye inzeba ivyo badufashije ivyo baduhaye ari urindira ugasanga uraronse no munsi ukaba uko ivyo byose nibazo duhura navyo nikuvuga ati nakyo twe nk'abakobwa tukeneye gusa neza kuko pati tutitira gafondo n'agatiro kagira mu gutwe kweke twe tutokwambara neza kuko pati dushaka ka dread mu mutwe nkajewe nkuko kwa Gogo utese nyene ahantu kwa mwansanze muhira bari gusanga nigize neza undi musi tuzoja handi hantu atesa hama nishe nyene meze neza indi misi w'igihugu vyo isa neza yego wowe kuri wewe umuryango ufise agaciro kangana gute wovuga kwike umuryango wawe donc jewe umuryango wanje n'ukuri nco ndawushinja njya kuri gusa ryama kuri gusa noga kuri gusa kiretse ko kari naho ramvoma ariko ubu ndi muri retraite kubera iki wagiye muri retraite jewe ndiko mvyiba nk'umuntu atagira umugambi jewe sinzi yo biva ure nicaye kubera ntambutse umwanya munini ibica numva umenga ndarushe uburenga makuja kuri regime nicaye mu nzu nasubira kugira gusubira kuri 65 kilo nsubira kuza ndaje kuvoma nikorera za ndobo nibaza ko maze kuvyumva cyane no kubibona bamwe ego je ndagenda kuvoma ariko kandi ikindi nacyo gituma nahevye kuvoma muteye wanje umwe yigane vyemera koze test ubundi nawe arahijagira kore exit bari muhira baramfasha umbazike nawe ubona kuma niruhisha ndi mukuru wabo igana aricungwe kwanzi ngene no kwiruhisha kubera bisigaye nzobikora iwanje ku mugabo wanje nuko ubageze ko ndohuka niwisesagura sesagura ejo nzashika hariya mesure umugabo nk'ibijinsi bitanda mesuri yambye akabiri ngo yo ngo ruciya Imana nayo uyivuga kwiki wewe Imana iracari ya mbere Imana ni papa Imana ni mama Imana ni si Imana ndayidogera yo chérie Jésus je t'aime ndayidogera ni kwisi no gushimira ego simvuge ngo nikwera ngo ndakushimira kwera hano mazi reko warabikoze ku ni mu bugombe bwawe kandi ndazikuri kuranyumva niko narakurabi yuri nibaza kumbona ivyo serere ni mu bugombe bwawe abikoze ubibona rero shimushigwe hejuru kandi ndazikwanyumvise wanambonye ushaka uzonkiza utanabishaka naho nzoza kunyene ndazi mwijuru sinzinjira meze ukuzomwana uzugurura amaso abonye nuko nyene espoir ufise niye espoir ufise kubijanye n'ubuzima bwawe ubuzima je nzoba boss lady business imva biciye muri business woman hama ngire richness bira nyene mpata abantu mfasha abantu en plus ndagomba kuzogira fondation Gloria yo gufasha abafise ubumuga nkanje ariko nabandi bafise ibibazo bitandukanye ivyo imana zibishikane ndabisabye kandi rabizi ko ndabikeneye waraba kino kiganiro akaba yifuza ko hari ico yo gufasha canke yo guteza imbere kugira ngo utere imbere kuko urumva urashoboye mwabibonye ko ashoboye gukora mwabibonye ko atahisemo kuja mwibarabara ngo asege ngo kubera ngo igihumbi n'ukuri uri maboko igihumbi nyene twavyiboneye n'amaso yacu kuko turabizi neza ko hari abantu bashobora kuba badafise n'ubu bugwayi bwiwe ariko hari ibintu badashobora gukora we washoboye gukora ariko hari umuntu ashobora kuba yoraba kino kiganiro akavuga ati none jewe Gogo je no mufasha gute yo gufasha gute wewe kugira ngo ashaka kundondera gacha inbox cyema nanga nimero yanje nta kibazo ivyo ni gutanga nimero ariko urashaka kumuha idea akakubwira ati je numva no ukora kino nokora gica mbere ico bo gufasha ukakora ico nokora cewe nkubu hari ivyo ntagikora bivanye no kujya kuntu naciye naciye nyene mu ngwara mu misi hetse ariko kandi je sinkunda kugorana kuko abavyeyi banje baramvuje gushika naho ni ahabona tubaha ntibaze ngo nivyoroshe bayumvira ku buryo bohatera camuna kugira jewe bantware hanze bamvuze mugabo babona ati abandi bazoca bajaye ko twebwe mama wanje elle fait partie y'abantu bavyara rokenze no kumwisho twari benshi urumva oya ntumvyumve nabi naje nibona tumvise urumva basi bavyara mu gatondo no kumugoro oya izo ni terme zonga ariko mama yarakurikiranya ari benshi twari benshi turi on était à 7 gusa umubu yari accident yari tavye bana butusigaye turi 6 urumva nikuvuga yuko jewe maze kugwara nikoze kuvyo nari
two nari mfise sivyo kandi twica barimo n'utwo baba bamfashije rero urumva ndakeneye gusubira kugira kwera je amapad amabiya kanayivuga amakotex n'amapampa z'abana hamwe n'intoje n'ivyo birato nyine je nkora nta bindi n'impuzu mugasi cyane impuzu ndazitora iyo hari umutanta waraje kudizana nkaca ndazitora ibyo byose ndabikora n'ivy'ibirato narabikora hama nkadandaza nkaronda abakiri nkaca nkora akajyayo hejuru nkaca nzanda niko nahora nkora wene uvuga uti uwo gufasha yose urakuguha umutahe w'amapadi cyane cyane y'ivyo bya cotex na pampers yego kuko ikarto imwe ijya nto ya 24 ni 85 ni kuvuga 85 ibirimo 24 nyene ni kuvuga nka zitanu urumva yo ziri none vyo kora uwo cuja kuzidandaza jewe ego kwe no zitondana nawo jese sakoshi fuma ntwarika ega je kuno ndandaza nta ushaka agapaki kose karimo 10 atwara kamwe ushaka imwe ndandaza imwe 5 ndakata ndaditaya kuri 5 kamwe ego okay Gogo urakoze nibaza rero kwigisigaye wogira ijambo ubwiye abantu bafise ingorane donc bagifise ubugwayi bagendana ubumuga nk'ubugwi wawe canke ubundi butandukanye ijambo wobabwira rishobora kubaremesha rishobora kubafasha kugira ngo umuntu yararavye kino kiganiro agira icakuye hanyuma uwa kabiri ugira message ruha n'abantu donc abajene abantu bafise bagifise chance yo kuba babona niko no bivuga ari ugasanga baguma bavuga yuko ataco bashoboye canke baguma bihebuye ugasanga ubuzima bwabo menga barabwanse wowe ugira ico babwira hama ni na message muri rusange umuntu wari wese yumvirije kino kiganiro. Okay, merci beaucoup. Okay, bashinga nayo bafase no kumwe dukurikirana. Let me be serious. Ndabwire ndagetse kuri nta kure habaho Imana itokura umuntu nta na kure habaho Imana itogushikana bisobanura iki nta bibi na kimwe ocamwe Imana itoguhuramwe kandi nta vyiza bibaho Imana itogushikizaho iyo ni impanuro yagusa nkubwiye ikindi naco burya ibikomeye biva mu bikomere ntawo hozwa ayo atarize kandi mu gihe ucizera ko ugihema ubuzima buhari nukuri nta nkeka ko utogeraho ugihema ugifise impemu z'abazima gusa wumve koko rien n'est impossible ukaba wizera naho kuko twizera mu gutandukanya Imana iri capable yo kumeta l'impossible kaba possible jewe 2018-19 nari futi ku buryo tonyeraho n'amazi no twaleje tunidukeye j'étais tellement foutu meze nabi narange sinatwenga sinagira iki mugabo hamwe n'ubuzima nuko yari abavuga ati ko amafaranga ngariyo vyose mugushaka kuyagira ntugire n'umunezero manze wigire icizere mu buzima icizere maze kukigira wiha umunezero ejo yo 10,000 ufise genda fumwirangura pade izinga izi tibiri 10,000 nuko aziteta arabagisha 4,000 nuzidandaze hazovamwo udirangwe 8,000 zanza 10,000 2000 hari abantu ngaho hanze bagura icapati c'igihumbi n'ibiharage c'igihumbi bakaryama rero nkubwiye ijambo rimwe wokuramo wige gushobora kurondera ikintu kigufasha muri ivyo bike ubona ofise ngaho ibisigaye intambwe ya mbere nuyigira Imana izotera ya kabiri hama mu bajene nawe ko barankwirikirana mwese nano bafise ubumuga nkanje mwumve ko ntabwo turi twenyene n'ukuri Imana irafise akadisha twe turabiramwo n'ukuri karahari ego n'abadafise ubumuga ntisobanura ko Imana itababona mugabo n'ukuri twebwe Imana iradukunda kuko nushaka kumbwira impamvu ukibayeho cicaye hari n'abapandizi ukarasa ubumuga bakaba babayeho rero Imana ibasha kugaburira igikona kiri mu kirere kitarima kikimuje n'ijambo ry'Imana ushaka kuvuga ati dushimira Imana nukuri wewe yonanizwa ariko we yaremye kwe kitokugira neza kubw'ivyo rero
wige kwiyakira wige kwiga icizere ibisigaye bizikora uzobona vy'abantu uzoshingira intaho urakoze gira ico usezera abakunzi ba BITV nanje ce ndangira. Okay, bakunzi ba BITV ndabakunda cyane, ari Gogo kuvuga ngo nari mai serieuse naho shiki numva njewe numva nukunye nimereye dukundane, ariko bijya nababwe ndazi nindaga gaciro ni vyiza cyane. Mugire subscribe kuri BI, mugire commentaire, mugire share, hama nukuri dukomeze z'umuryango wa BI. Ndabakunda cyane, thank you so much. Koma maji. Okay, Gogo turitiranwa ariko vibe afisi ya Imana yarayimpaye nociye ndanabica. Birayifise no kuri nuko nyene. Nociye ndanabica kuri vibe afise. No musi turize ibintu vyinshi, nize kuva umunsi ntangura kubona ibiganiro vya Gogo nkimubona nimvira ingene umuntu ashobora kugira umunezero nk'uwafise, ashobora kugira vibe mwiza afise. Mugihe tugiye dushobora kugenda tukaryama mu nzu tukicara ukumva umenga isi yakwanse kubera akantu kamwe kakubayeko canke bibiri, ariko nshaka ko umuntu umwe yofata akagira iyo experience agafunga amaso juste 10 secondes gusa akaraba ingene ubuzima bwoba bumeze. Ariko wewe ntiyahise muko buca buherera ngaho nyene irevere byaramunaniye kwakira, ariko après aravyakira arabana navyo arakura amaboko mu mpuzu arakora. Et alors pourquoi pas toi? Kubera iki wewe kubera iki jewe kubera iki twiramata kubera iki twidogera Imana bitwungura iki? Nuko ugire ico higiye iyi mission niba hari ico yagufashije uyipartage undi muntu ashobora kuba ari mu ngorane zitandukanye, antka ntiyo buri cakura ntiyo buri co imufasha. Hanyuma ugire commentaire niba ari ico ushobora kumufasha Gogo umufashe n'umukozi. Hanyuma niba wumva ko wamukunze ubushaka ko twe twifuza amahiyaje ya Gogo turabizi ko ndabizi ko utantumye umugabo ndabizi ko utantumye umugabo rega nanje sinavuze ngo nagutumye umugabo ndiko ndabatuma umugabo ako Gogo aratesa ni meme patashi badil. Okay, mundonde kuri 61 22 82 48. Abatumva na ivyo ni 62 22 82 ugoma no mu Congereza ni 61 22 82 48. Mu Kirundi cyacu kiza cyane 61 22 82 48. Murakoze. Nuko nyene rero mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu, umukama Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu. Murakoze cyane.